ibiganza byari bitoboye, ibirenge byari bitoboye, ngishika ifoto ryanje ryari rimanitse. Hanyuma itariki 31 z'uku kwa gatanu ndabatizwa, nibaza ko n'ifoto yavuyeyo, byose byasigaye muri Yorodani. Yesu nashimwe. Icanyuma yababwiye mwungere amasengero ducamwo, jewe nari maze imyaka 36 ndi mu rusengero, kandi nciye ubwenge ngenda ngasenga, mugabo sinari bwabonekegwe, sinari bwatore iyerekwa. Ariko aho nshikiye hano ndumva ivyigwa ngo ndabikwirikirana, muga sindabishitsa ku musozo, ariko nzoteba ndabishitse ku musozo, hanyuma ndonke ya deliverance mwumva aturiko turiga. Mwungere Imana ibampere umugisha. Ni Imana ya hano. Hamamagazi hano nshima Imana kubw'umuryango w'umugenzi wanje. Harahize nk'amezi atari make ya gose yarambwiye yuko afise umuvyeyi afise ikibazo, yarafise igihute mu bwonko. Hanyuma twariko turatera inkuru bisanzwe, ndamubwira ati je ndashaka kugutwara iwacu bagusengere. Arambwira ati wapi, wereka. Twarazengurutse ahantu hose, kandi aho no kuvuga ngo yarafise na visa yo kumutwara mu Bufaransa kugira ngo bamuvure, bamugire operation. Ariko yarafise rendez-vous kandi muri Kenya kugira ngo bagire controle ya nyuma aciye bamutransfera mu Bufaransa. Mama ndatelefone umuvyeyi ndamubwira ati papa nukuri ndasaba ngo hari umuntu agwaye, papa wanje aramfasha. Arambwira ati uramuzana. Ndamuzanye. Arambwira ati ndamuzane, tuza tumwikoreye. Ntibyashoboka ko ashika hano, ariko ageze ngaho kuri portail birakunda, araza aricara hano. Ivyo bintu byari bimaze nk'imyaka itari mike agwaye, ku buryo no kuvuga omengo nyarafise ubwenge, yari yaramaze guta ubwenge. Ndashima Imana ko tukimushikana hano, papa aramubwira ati muzane, baramusengera hajya mu kanya birahinduka, aca mwinjiza muri biro. Ubu mpagaze hano, nukuri ubu ni muzima gose, yarakize. Ariko ndibuka mbere yarakize gukira, pana bya bindi vuga ngo oya, yarakize. Ndibuka apana ivyo kuvuga ngo ni mitende, gukira. Ndibuka mbere yuko ndamuzana yambwiye ngo none ndakubaza ikintu kimwe, none uwo papa wawe arafise imbaraga? Ego. Akikubona ngo mana yandi yarazi kuri umuntu avyibushe. Ndavuga ati naho ubona ngana kujya muri we hari Imana ivyibushe. Hama nyine yahejeje kumusengera, ambwira ati ndamubwira ati yagusengeye ngo yansengeye, yamukoze ko je kuko mu buzima bwanje je wankoze ko gusa kunkora ko abantu mumaze kwinjira muri biro kenshi namubibona, iyo winjiye aragufata gutya mukobwa wanje cyangwa umuhungu wawe, vyonyene je naho tovuga je biba birangiye gukira. Mbanzi ko nakize gose. Rero dutashe arambwira ati ndamubwira ati mama wa byagenze gute, ngo yansenge, bisigura ngo yabifashe nkaho umengo ntacu yakoze. Baragenda ndamubwira ati ariko amafaranga ya tike y'indege ni muyonone, muzotume basi mu mamwigishe nze gushima Imana. Ngo tuzogenda ngo tubanze ngo twisuzumishe, ngo kubera ngo umuhungu wanje aba hanze muri Canada. Yambwiye ati mpaka nzare resultat y'ibyavuye kwa muganga. Nukuri ndashima Imana. Rero Imana y'iki gicaniro kubwanje bo baranse gushinga inaye, ariko jewe byasabye ko mpagarara hano shima Imana, kuko ni jewe nabonye ububabare yarafise. Imana y'igicaniro cya repentance iragahura ku ngoma. Imana ibawumugisha. Mpagaze ngahe imbere yanyu ngo nshinge ntahe ibintu bibiri gusa, si byinshi, ariko mbonye ntovyigumizamwo, kumbe hariho umwe canke uwundi muntu vyofasha. Hari mu ndwi yo hirya abo twabatirijwe mu mazi menshi barabizi, nije nari naje ngaho ariko wa kane, umuvyeyi wacu arasaba, aratubwira ko bisaba n'uburyo abatabufise ngo bahaguruke, badusaba 10,000 gusa. Ariko jewe hari ahantu n'ukuri amahera nari ndayaziga sinavuye hasi, ariko aratubwira ati mubona hari umuntu umwe aho muba
canke mubanayo babera inzitizi canke intambamyi zugira ntimubateze mu mazi menshi ntimuze kuvuga. Je nanje aho nicaye ndavuga ati je nta nakimwe kazima amahera ndayazika ahantu nakoze ndazi ko yasaba baraza kuyampa. Ngeze muhira nagize ikibazo kimwe wa muntu amafaranga ntiyayampaye ariko ce ndatomboza umwene data dusenga ngaha hamwe ariwe nawe yanshikanye ngaha ndamubwira ingene bimeze amafaranga nukuri yarayantijije ibiragenda neza. Muri ndwi nyene kurikira nanavuye muhira mfise ikibazo c'ideni kubera ingwara nane nagize nivuje ku buryo bwinshi umuvyeyi wanje yampa igice nanje ngashaka ikindi gushikaho ninjira mu ideni ariko maze gutora mitende umuvyeyi acha arashavura kubera uburyo bwari bwinshi acambye ati wewe rero ideni wafashe kugira twivuze wewe uzoraba nyene ubiyengayenga uririhe buke buke ati nta na kimwe. Rero ikintu kimwe Imana yakoze kuwa gatandatu mu gitondo nagiye numva mushikanje yasigaye muhira telefona ati wewe rya deni wari ufise papa wawe arahejeje kuririha kandi yaririhanye n'inyungu. Imana ishimwe. Nanje nje gushima Imana igikorwa Imana yakoze kitari kinyoroheye. Nari maze imyaka ishika 10 nkora akazi ko mu nzu. Naraje ngaha baransengera no kwa gatandatu narindi ngaha. Ndashima Imana igikorwa yakoze ntibyari byoroshe nta mahera nari mfise ariko yarahagurukije umuntu aranguranira amafaranga arandonderera ikibanza nkoreramwo kuri Kotebu yongera yemera kuntunga. Numva ndabishima Imana cyane ku gikorwa yakoze. Imana ari pantase ibihere gucubahira. Akongera akagutunga mwumva atari igikorwa gikomeye cyane. Uwo muntu Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Nanje ndashimira Imana yanshikanye muri repantase nahaboneye ibintu bikomeye cyane. Abyuka abanza ngo guhamagara aho sinamwumvise kuko ajyamana na bakuru biwe. Mukuru wiwe aramutora ariko aramuhamagara aramushira mu gitanda aho yararyamye amukura nawe aho yararyamanye na bakuru bandi. Hama nivyahereye ngaho umwana yabandanije amererwa nabi aguma ahamagara aguma yikubita hasi. Mu nyuma ndamwumva nsanga aryamye hasi kwisima. Umwana yari yamaze guta ubwenge yagoroye amaguru n'amaboko ameze nabi cyane. Naramutoye ndamusengera ndatora amazi ahezagiye ndamushirako acatangura kuguma aboroga umengana ikintu c'igikoko. Umwana ararembuza amaso tubandanya tumusengera na papa wiwe turabona ko umenga ntibiriko biragenda neza. Ndahamagara umukozi w'Imana mwarimu Yerike Imana imuhezagire cyane kandi mwongera umugisha n'amavuta. Yaramfashije cyane aramusengera cyane hamwe yaho umwana atora ubwenge agasubira akavuga. Hano ariko aramusengera yabandanije aguma boroga nk'igikoko. Mu nyuma Imana iramutabara cyane arakira. Hama ubu ni muzima n'ugiye twari duhagararanye ameze neza cyane. Imana ishimwe cyane.